God. Oh my God. Oh my God. Yo. Wow. Thank you so much. Barampaye certificate no gupima. Go. Imana ibamutakire cyane. Bakoze cyane. Urabona rero certificate attention, ni certificat d'honneur, ni certificat ubona neza yuko ugiye ku merci. Bakoze cyane. Imana iguheze kwiga. Uzoyimanika hano hose uzocaje mu biro iwawe ndayi. Ifo ije mu kibazo cya mbere. Isaac TV. Oh. Yes, bakuzi ba Isaac TV amakuru y'imisi yadorokana kera by the way. Ngo so nanje rurujya rero nari maze imisi ntaboneka twari turi mu tuntu dutandukanye ariko nukuri murabizi jecho namanda bashimira imisi yose nuko mutigira muri Isaac TV nuko mwaba muturindiriye anytime tugarutse ni vyiza biraturemesha kuko murazi yuko urekanye nuko nabo bamudukeneye hari abandi pemiri badukeneye hari ibintu byinshi babidukeneye rero tugerageza kwigabura hariya na hariya byose bituronka no musi kandi uno munsi ndemubwiza iyi ni episode nshasha ni episode ibiganiro bishasha by the way, okay? Ni episode ibiganiro bishasha bivuze ati ni episode ibiganiro bishasha zo kuvuga yuko ni ibiganiro byacu nyine ariko tubandanya ama episode yacu uno munsi rero ngo ni bikinde mu bwiza kwa Gau muramubuka Gau muramubuka shiga ubwiza ku micopo muramubuka turageze kurana ibiganiro yegereje le 8 mars sinzi ko muvyibuka turavugana n'umuvakansier yavuye hanze aza gukora project yo guteka imicopo i Burundi ni muri wa rutone rubana kubumvisha yuko abarundi bari hanze mufise uruhara rukwiye ko kuza gukora ibikorwa biteza imbere igihugu cyanyu cy'u Burundi Gau rero yaratangaje project y'imicopo iragenda histoire yumvise igano twaragikoze utarakibona subira hasi ma video yacu hasi cyane babaza kubibona kabisa bimeze neza cyane yaratubwiye byinshi uno musore yatsindagarutse kwa Gau gukora iki nagaze bagabo gukora iki muraza kubibona sindabayisisha amajambo sivyo none welcome murabe Drizo niwe ari kuri kamera nabwi ko episode shasha dutanguriye kwa Gau aberewe by the way ngere hasa neza Gau meze neza amakuru ni sawa kabisa ni sawa ta muraho amakuru ya amakuru birage ni sawa yego mushinga turi kwa Gau turi kwa Gau ni sawa ni mbore none bana kwa Gau ni sawa ibintu byose ni fresh ni mwaki nuko rero bakuzi ba Isaac TV twamaze gushaka kwa Gau juste rukibarabara twicara kuri afete kwa Gau ico mutaramenya niyo hantu hambere hakorerwa umucopo ryoshe kandi hana juste urashaka kwicara hanze kwibarabara mu rugo ambiance ni zose ibintu ni fresh Gau ndakora mukije ndakora mukije cyane Isaac sawa kidogo kabisa kitambo kitambo depuis le 8 mars bega le 8 mars yageze gute Isaac urumva twarose umwanya wo kuza tugira ama feedback ya ibintu byari byiryoshye kabisa ahantu twaronse abantu bashika 1600 bari abantu benshi igihumbi kimwe n'600 barakwiye ahantu ego barakwiye parce que babona ego abamama gusa 1600 personnes ya ego kabisa warazi ibyo bagaburi impene 26 Isaac byose cyane nimba nasigaye umusoso umwe gusa ego imbere 26 nizo zakoze ku munsi wa 8 mars baramenyesha reka abadamu ni sawa hajya abagabo ari byinshi mutamenya myata ego Gau okay reka kwanda gushimire gusubira kandi kudutumako bari abantu mihangane mwamune miduga ica mu image igiriki ntacyo bitwaye ni ambiance turi bibarabara twashimye ko tukorera urazi bigano byose singoze turabikorera mu nzu rimwe na rimwe ambiance imuhira abarundi benshi bari hanze barakenera kumenya kuberege mu yasigaye hameze mu bwiza ari umuntu haruka mu bwiza kera hari umuntu yaharuka kwa Gau kera wacabara ko ibintu byose byahindaguritse Gau business buni gute imicopo yacu atugiye byabaye no Mars ariko nyuma no Mars cyarabananje bitera imbere canke hariho akantu gashasha hari kwa Gau ego Isaac no gushimira cyane depuis wa musi mukuru wa 8 mars mbego tugira cya kiganiro harakoyoko kenshi nungusemo antuka nyine nawe rankora sico kimwe n'ubu harakantu
nungusemwo n'ivyerekeye abakiriya naciye ndonga abantu benshi bumvise ivyo nkorera sur les réseaux sociaux duciye kuri TV online iwabo Isaac urabona ko amapeli yabaye menshi amamessage yabaye menshi ndabitavye ndababaza mwarose gute nimero wanje no twarazikuye mu kiganiro mwagiranye na Isaac TV vraiment ndagushimiye cyane gose ego birebe byiza kwanza nanjye ndagushimire kurekonesa ico kintu hari abantu benshi badukoresha ibiganiro bakaronka n'amafinancement bakaronka ibintu byinshi nitumenye naho byaciye ariko turasho tugiye kubera turi mu kazi kiwacu ariko kuba watahuye n'ico ndagushimiye reka shimiriza jewe amfite Isaac TV ifisa abantu bari d'accord gukurikirana ibintu byose bica kuri TV bakanabishira mu ngiro rimwe na rimwe Isaac TV abantu batabizi niyo televiziyo ya mbere imaze gufasha abantu benshi mu Gatumba ibihe abanyagatumba bagira ikibazo cy'amazi n'ibikiri bike twarafashije cyane n'ibindi byinshi bikorwa bitandukanye tugiye turara mu rwaruka rutandukanye bigiye kuri ino televiziyo rero no kwa gawo mbako turashikiriwe ndashimye rero ariko no munsi la difference hari nuko mbonye umenga haro protocole sinzi ko ndahite protocole sinzi ndahite iki sinzi abani bande tutambulishe hawa ni wakina nani mbele ya yote hawa ni watu ambao niliwapata kupitia media yako ya utambulishaji ile wakati tulifanya kipindi aba n'abantu rero watuzaniye babonye ikiganiro kuri Isaac TV baca bakora iki baca bigenda gute muca mubura kugira habiki mumega bambaye nka wewe yego urumva ari mu boss umwe aba muri Australia yakurikiye ikiganiro cyakiri twagiranye cyagihe imbere ya Lewi Mars arumva imigambi iyo nashikirije nawe biramukorako avuga vraiment nanje fisi ibintu ngorera mu Cibitoki akaba kitwa la taverne yitwa la taverne la taverne mu Cibitoki ari muri Australia toi Jean Pierre araronda contact zanje biciye kuri réseaux sociaux kuri Isaac TV aramamagara arambaza ko itwa gawo ego ndamubwira ni jewe ego nashimiye ikiganiro wagize n'imigambi ngira bavuye buraya uraza gukora ibyo bintu ibujumbura ibyo kusa inyama nanjye ndafise abahungu biwanje bari mu Cibitoki mugabo ariya na specialité y'imicopo bazi neza ngeneye yuko no bahamagara bakazuka ba formation kugira ngo nabo babe abakozi beza bagira ibintu byiza bifise akanovera ngivyo kora w'ibujumbura ndamwemera ndamubwira ntangora nyuma arabarungika arungisa imisoro ibiri yitwa Landry unayitwa Roger baraza turavugana bambwira yuko barungiswe na Jean Pierre ndabwira okay twagiranye contact na Jean Pierre ndabarondera ahantu ho gufungura ndabarondera ahantu bazoba bajyama ndabarondera hotel bazoba bajyama kubera nabo baje kuri formation no bakira nabi utegeza kubereka ahantu bashikira Kea kawa kawaida yes unajua tena mzee kazi watu tumetembea nache ndabereka hotel bararamo uraro n'ahantu bafungura mbo iyo rero aheze imisi 30 ndabona yuko bikwiye ko imisi 30 rakwiye ego ubu no kwezi bari no Bujumbura ariko ndabereka ingene tuprepara imicopo sivyo gusa n'inkoko amalagu amasteke ya isamaki none ndaba examen ndabe ko bashoboye ndaba akazi yo ko bokotse inyama bokeje inyama imisi 5 ndaguta kuri zo nyama ndumva ko zifite akanovera ngiziyo nawe urankora jeyo ndavuga rero akeneye rero ko ndabasohora uno munsi niyo mpamvu rero nabambise neza kugira ngo ndabasohore ndabahe n'udushimwe twabo bereka yuko vraiment formation bayikurikiranye aba yuko ntarajya kuri bo cyangwa kumenya gato kubera yuko uri teacher uri mwarimu watwigishije rero ko tutsa neza ariko ikibazo mbega impuzu zera n'igikoni cy'inyama buryo birajyanye nubona ko numenga ibintu byera biba bishaka isuku nyinshi
ibyo uvuze nivyo mugabo iyo uri musuku uko uragira isuku ufise ibintu by'isuku utegeza nawe kwambara isuku nibivuga yuko ko uri urakora ahantu umwosi cyangwa mu makara ko utoberwa neza wambara ibintu vyera urumva umuntu uri umwigisha cyangwa uri umukozi utegeza kuba wegereye umukiriya wambaye ibintu vyera nawe urikurira kubone ni ikimenyetso cyo kwerekana yuko uri umukozi ukora mu gikoni cyane cyane iyi ni imyambaro y'abantu bakora mu gikoni kubera gusa mu bihugu biteye imbere usanga bambaye ukunyene natwe twaciye dufata irya numero nyene kwambara ibintu vyera kugira twereke abantu ko dufise isuku kandi dufise ibintu vy'isuku en fait ni ikimenyetso cy'isuku ko dufise ibintu vy'isuku kandi ko dufise isuku nimuje bamudene urumva ingeza zacu ziba zifise isuku ariko muravye umuntu ugasanga nta n'isuku afise reka nakora mutse boss wegera ufise mikro ndabaramukije amahoro cyane meze neza reka duhere ku kazina kanyu batubwiye Landry na yego na Roger bo aba bumba mu gikoni barakazi mugabo jewe nanje nkaba bigutangaza sindi mu gikoni ku izina ni Louis Harera yego sanzwe ndijera wa hotel sanzwe ndijera wa resto bar Cibitoke Taverne resto bar Cibitoke Taverne okay hariya mu Cibitoke hariya mu Cibitoke wacu ndi ngaha nk'intumwa ya nyene ya Mutama ari mu gihugu cya Australia okay abarundi rero ba diaspora barijukiye gukora imigambi iwabo kwera birakise biraryoshe wewe uri umujera Jenije jera wa Cibitoke Taverne voilà urisi yuko kuba wararungitse bano basore baze kwiga ico warungikiye cyo mwabarungikiye bakironse bo ndako biri kose umaze kuguta umaze guhonja kuvyo bateguye neza cyane ubwa mbere hoho uyu munsi si wa mbere nje okay narabanje ndashika kugira ndabe by'ukuri aho bari ndabe n'ibikorwa bari ko barakora urumva waje uno musi rero subwa mbere uza uramenyereye ibikorwa byose uramenyereye ikibazo gisha kiza ngaha rero ni mbega uri siri yuko abasore bacu resultariyo batuzaniye ari ushaka bo icambere cyoco tubanza gushira umutima wacu muri Monsieur Gao icyatumye Gao tumurondera nubwo bumenyi yagaragaje ubwo bumenyi rero buri muri Gao twebwe dukeneye kububona muri aba basore bacu okay uza kutwemeza yuko batahushije ni Gao yabigishije n'uburaze ko yavuze ati naragerageje kubashira mu kibazo ikibazo bagisohokamwe neza inyama ndayijya numva imeze nk'iyo na jewe nteguye ibyo rero twebwe tumaze kubyumva tugiye natwe kubashira hariya mu Cibitoke okay hama izo nyama rero baziduhereze tuzihereze n'abakiriya kubera ko mwarungitse abasore babiri kubera ko mwarungitse babiri bonyene igituma twarungitse babiri bivana n'igikoni cyacu aba bazoshikira gukora ibyo bikorwa bigiye ngaha okay ariko hariya uyu munsi turiko turavugana mu gikoni hari yubundi ari karakora aba rero bazanye izindi nguvu icyo twita valeur ajoutée okay kuri bare yacu kugira abakiriya baronke ibikenewe byose bibarengera amajaye kugira nzoze umunsi umwe ndahagendera bari mu kiyo cya rugomo muzocemo waca mu nyumvire yuko buwari ya tugenda mu cyo kwa Gao tuje tugenda mu kiyo cya rugomo tugute bare yacu resto bar Cibitoke Taverne iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke urenganye gato kwibarabara riduga kuri province ucubandanya imbere gato hariho station imwe bita Borepe munsi ya station amakorotire arafatanye okay aho kabare niho kari okay ni kibanza cyiza sakabare gusa ni kibanza twateguye ku buryo habamwe n'ibirori byo kwidagadura abantu bakaza bakaruhukira ukari akaziki kezo kakumviraho okay yego sawa reka tuje kwa Landry ndakora mukije ndabakora seko ni sawa yego biragenda none turashima umaze imisi kuriga kwa Gao yego ndamaze imisi nk'ukwezi kose ibi kuriki wahisemo umwuga wo kuriki wahisemo gukora akazi ko guteka mu gikoni no gutegura udufungo mu binza umwuga wo guteka niwo nahisemo mugabo ndafite indi myuga je mon diplôme A2 ariko gusa ibintu byo guteka ni ibintu nakuze niyumvamo passion yanje nakuze ndabikunda gushika n'ubu nahuze ndabikunda cyane Gao mu minsi 3 mubanye mbwira Gao ingena meze
Gawo ni umupapa mwiza cyane ni umupapa mwiza cyane kubera abizi imisi twabanye ni umuntu yanigurukira kambira peti yangu kibagikora gutya iki ni gutya kuko teacher tuza Gawo ashavuye arakangama cyane kabisa okay mu byo wize ni giki do special vuga ati jewe ntarandire ndagikuye ngaha ndagitwaye nanje mu cibitoke urekanye n'ibyo byo guteka ingeso bavuga ingeso n'utuntu twishima kuye ngaha kuri Gawo ndetse no ku bakozi biwe kuko ingeso yiwe yagiye ayitera no mu bakozi biwe n'utuntu twishi namuronkeyeko narungutse utuntu twishi nanje nubwo nari nsanzwe ndabizi kubikora ariko naragiye nunguka utuntu buke bivanye no manya twamaranye naramwibiye ku tuntu twishi nararosa ga specialite yo kotsa nk'umukeke narinzi ndaronka ga specialite yo kotsa ragujare utuntu twishi kabisa namwigiye ko nawe ahubwo ndamuhaye ikaze mu cibitoki azoze kuguta yumvirize yamakiya yiwe mwayatwa byose twabitwaye twavyimuye kabisa ariko ushize ngaho ngasi nyeneho ushitse ngaha Gawo mwita nk'umukozi umuntu atamuzi yo mwita nk'umukozi kuko usanga ariko arirukanga ariko yakwakira abantu ke yarayifise vraiment kandi natwe yatwigishije byinshi nibaza ko tuzogenda kumukurikirana kujya kuntu yatweretse natwe tubishiremo intege n'ingoga mbere dusumbirize dushiremo n'izindi nguvu kugira ngo tubandanye twakira abantu neza tugire service imeze neza cyane mutama ijegere Mariso vya Landry kubera Landry promoter nyene turi kubwe cyane imbere cyari nyorohera akazina izina ryanje bakunda kunyitwa Biratunganya Roger inde Biratunganya Roger biratungana Roger biratunganya Roger biratunganye nta bintu byo kwiruka byo kwihuta ko byari bito Roger ni sawa none nawe bikorwa ukwezi kose kuriga kwa Mutamagawu nigiki wahakuye do special ko uza ujya ati yakwiye yamenye gutegura ga specialite ka kisamaki n'utundi wewe so nta bintu byishingira no bivuga ko ngira aho twariko turigira twese hari hamwe kandi yize nivyo wize ibyo naje nize kandi ndibaza hari nakandi twakuye ko gukora umucopo special kana ko nyine twari tukaza ariko tugiye tukamenya umucopo special ko hariya ni kuvuga hariya umenga igeza miko gato special menga twakora ariko mwarotse inyama twarotse tugakora n'umucopo gusa ariko twagiye kuboneraho icyo bitwa special aba rero baje nk'abacunguzi mu cyitogo cya Rugombo mujya wacunguze mu vy'imicopo nimwe mugiye gudu abana twese tuzorukira iwanyu ibendera y'imicopo mu cyitogo cya Rugombo gaho rumoro ko bamugabo utagogena neza aha rero buke tuzogena tuduga twagura buca tujya mu muyinga abariko badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye za abandi baba diaspora bari muri Canada Australia abantu naziko mufise imigambi Bujumbura bafise amabar nimubarungike barunga ubumenyi urumva rero reka ngaruke kwaza kwa message hajya uno musi rero abasore bacu bari tayari bahiye mu masamu maki bameze neza urumva ko bipanze fresh watwemereye yuko ikintu kiri special tugiye kuronka mu cibitoki cya Rugombo ari iyo micopo dawe niki urumva bavuze ati bize n'amakea bazokokira neza n'abantu muri tegure kuzana abandi inyuma y'i promotion hari indi promotion izogaruka kwa Gawo nyene sinovuga ko twiteguriye kuzana abandi abo tubanje gutwara naba badushikanire umucopo special kuko cibitoka abantu baramenyereye umucopo baca bakabona umucopo ariko twebwe muri cibitoka taverne tuzanye akabijya tuzanye umucopo w'abahinga bamaze iminsi babyiga babinoganza atari bya bindi byo kwiyadukiza twebwe tubazaniye abahinga bazi gutegura umucopo turakeneye ko abakiriya baza bakabanza bakumva umucopo itandukaniro gihe bari basanzwe bamenyereye mu ntara ya Cibitoke icya kabiri rero aba babiri barashobora kutubyarira abandi bivanye nuko abakiriya twobaronka bakaba benshi aho no twokuyinjira kurungika iyindi equipe abandi baza kwiga mugabo uyu munsi reka dutwara aba babiri babanze bareko hajya kuziko bare kuziko muta batangurire igikorwa ici riregereje
abantu benshi bategura utuntu dutandukanye ama voyage visit Burundi n'imisi mikuru myinshi abantu usanga mu Cibitoke Caverne batahazi neza ugasanga ariko arabasoba kuko watanze adresse n'ivyo ariko n'umuntu avuga ati je nibereye Bujumbura no iyi weekend menga no simira gato mu Cibitoke ariko hari nawe kuri activist akasimbire muri nyine Caverne hano kuri Caverne nyego ndahace ko njya ndayicishe nzotanga ubuhamya kuko je barambwira jamara zita buje ndaroga buje na gahugura nemere kuza kumukoresha barambwira ati gahure kare urumva muri Caverne nshaka kumva abazotanga ubuhamya yego duhe nimero ya telefone nimero ya telefone abantu zorohera kuhaza nimero ya telefone bace bayandika ni nayo nkoresha kuri WhatsApp ni 69 69 66 66 92 92 49 49 yes izo nizo nimero zawe za WhatsApp izo nimero ziwanje za Mutama ibyo ngora kuzivuga ku mutwe kunyemero za hariya mvugo zina ryawe izina ni Louis Gerard Louis niko nabwira abantu bose ba saving ariko navuga ati nga saving mu Cibitoke cya Rugombo saving Gerard Louis yego cyane neza cyane tubitsira ya nimero yawe hari abantu usanga cyagera batakiravye n'umusiba ashaka kwiraba nimero za kwa micopo bya kabiri nimero 50 ni 62 46 60 62 62 54 46 urumva rero nuko gawo abantu benshi baramenye iby'iwawe kuko ari ikiganiro kiri special twashize kubera wowe nko cyazanye n'umusaruro n'Imana ishimwe ariko hari abantu usanga batamenya exactement ko akarakazi gakomeye cyane ko narubeshaho umuntu ku rugero rudasanzwe bambwirira ijambo rimwe ndagusabye icyo nababwira gusa nirumve inyama oya nirumva akazi umaze kwituma ku kintu shika kuri cyo aka kazi k'inyama n'akazi karesheje ko umuryango y'iwanje famiye y'iwanje aba twibutse aho wahereye je nahereye ku mene imwe zibiri zitatu yagugwa 80 kera mugabo ugeze kuri 150,000 ubu tugeze kuri 23 Isaac ugeze ku mene 23 none umunsi mukuru w'abagore nabaze nimbali 27 bahereye ku mene imwe zibiri zitatu hari umuntu agenda mu kabare agasorora ibimajana birakajya kaya voilà mugabo ibyo bimajana bibiri Isaac n'umugambi utangura ku mugambi oh my god yo wow thank you so much barampaye certificat no gupima go ibari bazitagira cyane bakoze cyane urabona rero certificat attention ni certificat d'honneur ni certificat ubona neza yuko ugiye ku merci bakoze cyane imana iguhize iyo uzo imanika hano uzocaje mu biro yiwawe ndayi ifo ibije mu kibazo cya mbere Isaac TV.